Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, ndagarutse kandi nitwa David Kibonobono. Reka wewe ushobora kuba waragize subscribe mu nyuma hano kuri ino channel yacu, ukaba utashoboye kubona video nziza cyane aho twerekana ingene duhingura amavuta mu mbuto z'ikibonobono. Rero reka ndabikwereke gatoya, karibu cyane ugumane nanje. Hano turi murabona, reka mpere kuri iki rero kiri hano, iki kidufasha ubwa mbere novuga gukaranga imbuto z'ikibonobono dukoresheje umuriro. Hama rero izo twakaranze cha tuzijana hariya mu isekuro, turacakoresha isekuro mugabo ubu turafise amamashini, mugabo vuba tuzoyabereka. Rero cha tuza ngaha, urabona hariho isekuro zibiri, izi rero nizo tuheza tukaca tugira gute, tukaca dushiramo za mbuto tukazisekura, hanyuma zinoze twarura ivyanoze tukabishira mu kindi kintu, safuriya, hanyuma nta bindi ca tujana ku muriro. Nturambirwe, gumana nanje. Hano rero urabona ca tufata vya bintu rero twagira tugateka. Aba rero urabona ko bariko koma bahindura kugira ngo ntibifate hasi, mu birabe. Hanyuma rero inyuma yibi tuca dukura ngaha, tuca dushira mu ngunguru nayo ngiyi. Aha rero naho haba harimwo n'amazi, nta kindi ca dutangura kugira kwiyengurira amavuta ari harya, dutangura kwengura rero amavuta aca yireka hejuru, amazi aja hasi, hanyuma gaca tugira twengura amavuta, nta bindi. Iritiro imwe gaca tuyironkako 240. Nagira ndabibutse yuko aba batanguye gukora amavuta ku munsi wa gatandatu. Ayo bakoze ku munsi wa gatandatu baronsemwo iritiro 16 z'amavuta. Urumva nawe ku 240 mu biro 60 gusa bari bakoze, wumva twungutsa ngaha. Reka umunota umwe mu bariko barakora amavuta agira icatubwiye. Mwaramutse neza abakunzi ba Kibonobono Media, hama ndi n'akanyamuneza keshi ko kubaramutsa no kubakengurukira ku ntambwe tugezeko, na cane yuko igikorwa c'iteka nk'iki twagitanguye, hama tukaba tukigereje heza cane. Ndaryohewe rero, yari karavuga yuko kuva kuwa gatanu turiko turakora amavuta, nivyo twariko turayakora. Ubu murabona yuko twabandanije, amavuta araboneka ari menshi kandi meza cane. Dutumira rero koza tukifatanya mugashiramwe imitahe bijya 12 kugira ngo iki gikorwa tugikuze kibe kininiya, kigiraho kidushikaye. Niko kamo numva notera. Yanavuze ko n'amashine yabonetse, ahakumbure ntitugiye kubandanya turuha, kandi turanezerewe cyane. Twari tugize iminsi tumererwe nabi kubera izuba, umuriro iki, ariko amamashine agiye kuturuhurira dusigare dukora ibikora inka. Okay, aragize neza cyane. Ibi rero tushimye kubibereka kubera nibaza yuko ego nejo bazobandanya bakora. Nibaza yuko impamvu twahisemo kubikora gutya ni kubera ko ano mavuta barayadusaba cyane gose. Muri iyo minsi twari twakoze amavuta menshi, turishima twibaza ngo turahejeje, mugabo mukanya stock yaduhereye ko tutangura kubura ayo duha abantu. Rero twaciye tushima kongera kugarukana buno buhinga bw'ikirundi, mugabo n'ikindi biratugora gushiraho amamashine kubera umwimbu uracari muke. Karibu rero twikorera amavuta ibihumbi
12 kugira ngo ube umunywanyi. Hanyuma amavuta nayo ni meza cyane, ivyo akora intahe ni muje muri Kibonobono Media muzorushiriza kumva ivyo aya mavuta akogwamo. Imana ibahezagire rero, bari kumwe na David Tuyisabe, inyuma ya kamera turi kumwe na Desire Konate, Policarpe n'abandi bose badufashije cyangwa badufasha kugira ngo turonke no mavuta. Imana ibahezagire, Imana ihezagire n'uyo wese yashize umutahe mu burimyi bw'igitabo cy'Ikibonobono. Hama kandi Imana ihezagire abatari bake batanze imitahe kugira ngo tube tugeze ku rugero tugezeko. Hamwe n'Ikibonobono tugiye kogorora. Imana ibahezagire.